hano ku isi gikomeye cyane ni iryo herezo ryiza. Ibindi byose yego sinkubwiye ngo ucureka gukora n'ibikindi byeka, mugabo menya ibyo uri kurakora, ibyo bikorwa ukora, iyo mwimbu ukuramwo witwaremo neza. Ntutume wankana na mugenzi wawe, ntutume uza kurondera ubundi nabi. Gerageza kumwe Yesu yatubabara ku musaraba, imwihanganire, ucishe bugufi, cishe bugufi, fashanya. None ko muri batubwira bati uko ujya mu ijuru ntibigoye, ati urakunda mugenzi wawe uko wikunda wenyine, nubwo bigoye basi uragerageza. Ati ukunda Imana yawe n'umutima wawe n'ubwonko bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Ati ikindi urafasha abatishoboye, abakenyezi, imfuvyi, abapfakazi n'ibindi n'ibindi. Ati uzoba uri kuragana mu nzira nziza igana mu ijuru, igana aheza ahera. Namwe rero icyo twobasaba, singiye kuja hano muri mu migambwe myinshi cyangwa mu migwi myinshi. Uno munsi turaba icyo dukeneye kibahuza, n'ikibahuza. Ntimuhuzwe n'iby'isi, ntimuhuzwe n'iby'isi. Kandi wowe ntubabare ngo nukunda ronse moto, nukunda aguze kiriya, ntubabare. Kuko buriya harimo ikintu cyitwa muri Bibiliya, hariho les béatitudes. Les béatitudes muri Bibiliya bya murabizi ni igisata kivuga cyane ibintu bijanye no kwizera n'amaherezo y'umuntu. Kavuga bati harahiriwe abicisha bugufi kuko bazobona Imana, harahiriwe abagira ibi n'ibi n'ibi kuko iherezo ryabo ari ryiza, harahiriwe harahiriwe. Birya ni inyigisho, ni inyigisho nizitandukanye n'ibi turiko turavuga. Ni inyigisho ariko nawe zigufashe mu buzima bwawe bwa misi yose. Wumve ko mugenzi wawe yokubera inkingi. Jewe ndiko ndababwira uko naciye mu gisirikare. Mu gisirikare umuntu ashoboye kugufasha n'urya musirikare mutoyi cyane cyane muba muri kumwe, abo bita bate canke abandi, kuko mu gisirikare ntawe utuwundi. Nkuko namwe rero muri ino uwogira ingorane abandi ntibamuhebe, ntibamute. Twisunze rya jambo ry'Imana twavuze, anenda byaje mu gisirikare. Nawe gisirikare ntibahebana, none mweho mwohebana gute kandi mutaba muri ko muragwana murasana? None kubera iki mwohebana? Ahubwo ugasanga muri ko mucongeranira mwankana mugira gute? Oya, ntibyumvikana. Gerageza rero nagira ngo ngeze hano n'impanuro nashatse kubaha kugira mwumve ko hano ku isi jewe ntababesha. Nabonye abo bantu nkurikije ubwo buriro bwose nagiye mbona, mfise mvugani none tweho dutinya iki hano ku isi? Dutinya gupfa? Kumbe baraduhenda, abadushiramo ubwoba ngo ntituve kuri inosi, baraduhenda. Gupfa ufise iherezo nziza ugapfa neza nibyo bintu byiza bishobora kubaho ku isi. None sibyo gayemwe? Nibyo bintu bishobora kubaho byiza. None wotinya kandi ugiye aheza, hategure. Nukuri rero turabifurije kubandanya mumererwa neza muri kino gihugu, mubandanye mwitwara neza cyane izi mpanuro ndabahaye. Sindababwiye ngo umwe wese aze kubaza ati none je nzozishira mu ngiro gute? Oya, iki ni ikibazo cy'umwe. Ariko mwumve gusa ko no mu gihugu nuko turiko turagerageza gukora. Hari nayo mpamvu twababwiye yuko n'imbabazi, iyo tuvuga tuti guhana imbabazi, kugirana ikigongo, gusaba n'ikigongo muri mukahise k'igihugu, murumva impamvu turiko turabashimira. Imana yaradukijije, Imana yaradufashije, Imana yarafashije Burundi, yarafashije igihugu. Nta kuntu rero twogaruka
ngo tuze Imana kuyimanuza, ngo tuze guhemuka ku Mana. Niyo mpamvu tuvuga tuti natwe reka tuze tugerageze icyiza Imana yadukoreye, natwe tuze tuciture abandi. Tugerageze.